Sadbi kuba imigenderanire yari ihari nuko yavuga ati indirimbo yasohotse apeti nta kubatererana ifuko nce ndabafasha n'ibindi bisigaye kugira indirimbo ishike kure arizo media tour promotion ibintu nyene vyo ku branding umuziki mugabo ufite amachance bro abantu bose bamaze gukora indirimbo y'aba Alvin sinababwira ingene yabafashije nyene ukumva byo muraryohe ingene yagiye arabazamura muronye bigeze kuri Satbi naho mwogo mwavyakire gute muri mwebwe Comme ça, chérie nana, guru wa mbere mama, jenda gufana sana, la oh. Vas-y, cheka mama, sogea karibu nami, hebu kuja tucheze, c'est ça. Muravye ingene muriko muraza byanse mukaza muriko mu performinga kuri stage komeye hamwe n'umuririmbyi wa Satbi Legend navyo muvyakira gute kuko ababizi benshi hariya kuri gera haramanitse ko amafishe ahantu henshi bige navyo muvyakira gute mu bintu muriko muraza namwe Yes, abakunzi ba Hagati TV reka ndabikaze nange ndabashimira mwebwe bose mukomeje kudukurikira wabe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ba muri media spandabwira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntabwo ko rigari iminsi yose ndakubwira ngo ntucike intege. Uracika intege abandi bakabitora, uracika intege ukabiheba hama ugarangira ubaye mukene kandi kuba umukene si byiza namwe murabizi n'umukene ngo na nyina nta mukunda. Oh my god, umukene ngo na nyina nta mukunda. Iyo ndigaha iminsi yose murabizi ko ntari jenyene mba ndi kumwe n'aba invité ariko murabizi ko ari mignonne toujours de la Hagati TV ukaba utaragira subscribe uragenda gusaba ugure subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza hama nkagira ko nakira aba invité banje so guys aba invité banje buno munsi umwe mwite ukushaka mwite Yanji wote mwite MT mugabo rero ndabwiye babwira amazina yawe ya vrai mushamo badesi karibu cyane reka ndabakire rero n'abantu banje byatari ku buryo kubakira bihava bingora mva numva ko ngo ni za blague ihara bihave birangira mbuzi ngenda bakira ariko buseriye bafashe je suis désolé vraiment je rigara nshobora gukora yani comment ni sawa kabisa ndashimye amakuru yawe ni meza kabisa ko wari warampevye sha imisi mike gusa sinagohevye nagarutse deja maze kumva ngo umuntu yitwa Iyane nabwiye ati nibabwiye amazina yawe ya vraiment aza kuba desi ariko dukoresha amazina yanyu ya vrai cyangwa twikomeresheje nayo yine y'akazi kubera ko n'undi basanzwe bazimiye y'akazi akaguma ari ya vrai je biza kuguma ari Iyane nagihinduka n'amazina yanje y'ukuri mwamaze kumwumva ni Iyane wanyu Iyane sigambe tumwakire kuri Hagati ramusaba abakunzi rero ba Hagati kubera ko baduhevye twari tugukumbuye vraiment ndazi ko abafana bawe kuri Hagati bari bagukumbuye abakunzi ba Hagati TV mwese aherereye turamukije cyane turabakunda ewe murabakunda cyane gose nakanje mvugira abakunzi ba nakavuge abakunzi bawe nako abakunzi bawe kuri Hagati tugukunda cyane asante sana okay sinzi ko ari à gauche sinzi ko ari à droite ni mukuryo mukubamfu mukuryo hari MT nagamva ngo MT nana je sais pas MT oui big up sana murakoze umeze fresh ni fresh wowe gute jemeze bon ni fresh kwe jela shima Imana kwe ni bon nagutekereje sana shani yo kamera yanje tu wowe gutekereza mbega gutekereza navyo waruzi oya nako mwari mwarampevye no bimenya gute twaraguhevye ntabwo niwe waduhevye ibaze nk'igihe twaherukira kuganira n'abakunzi bashayibona ko ari kera vro ariko sikera vraiment twebwe turahari ahubwo umviriza umusista agoma tugikorose sinzi n'ubundi ukuntu vyagenze twamufashe ku nguvu kwanza kandi mwafatiye hamwe yani nje mfrema mwafashe ku nguvu oya so gufata ku nguvu bavyita gukwakwanya umuntu wamujanira inje gukwakwanya niho gufata ku nguvu ko deje umuntu nababishaka aho rero aho utubeshe aho kumenga twoca tuja kwa manu reka okay ubwa mbere tuza ngaha murabyibuka twari duse hit song
zingahe zishika kuri zitatu noneho uno munsi tuje ku kibombe ca danje vuga ngo ikibombe subiramo ngo ikibombe turi muri eglise ngo subiramo ngo ikibombe niho pastor avuga ngo bwira mugenzi wawe ngo nkwaye ngo bwira mugenzi wawe urasa n'Imana ngo wapije sinshobora kubabesha kweli ugaca usanga ubwiye Yohana impamvu oya ivyo ni biki yani wamaze kuba ndasa n'Imana kweli oya twese dusa n'Imana basa n'Imana bose mwese yaturema Imana ni nyinshi Imana ni nyinshi oya twe ngaha mu Burundi twemera Imana imwe oya Imana ni nyinshi like ifise amanuze menshi amaforme menshi erega bavuze gusa si visage oya yani bo bavuze gusa ariko kare ubengenda bwa pasteur reka tuje nsanzwe ndiwe okay reka duhere ngaho nyene bavuze gusa n'Imana ibyo wacu bareka ibisigurire jewe bavuze ngo turasa n'Imana bavuze yuko urumva Imana niyo yaturemye kandi umuntu wa mbere urumva twe twavuye nibaza yuko byagiye ni shene ndende cyane gose byagiye birakurikirana tuza kwisanga tuguye kuri Adam na Eva urumva rero peu importe amamiliyoni n'amamiliyari ari ngaha mu isi y'abantu twavuye ku Mana urumva twese urumva ni toto moya tuva ku muntu umwe toto moya yani yo bavuze gusa n'Imana wowe usa n'Imana kweli ariko uvuge uhereye mu ngeso gusa n'Imana mu ngeso mugabo hari ibindi bintu naje ntoshigikira ikintu uko nkaya sinibaza ko Imana yirabura nkayandi sinibaza kweli yani ikora ko umuntu please umwemezi ngene usa n'Imana vraiment bon Jesse ni Imana yambara ya iyi sire nayambitswe n'umuntu bita Miji Fashion niwe yanyambitse iyi sire ari update n'umuntu azi ibintu uvuga rero yanyambitse ibiye arabiza azi ahantu naco basi ivyo nivyo twambaye amare gusa n'Imana je nibaza we murasa Imana ikintu kikubwiye abantu baramaze bivuga ko barenga 10 je ico kintu nibaza ko abari co vraiment Chensa n'Imana shaya no wapi na Imana shaya n'Imana ari ya black nkuko kwe shaya iteye amakenga yes sinovango tuje ko twatenga kameme turablaga kubera ko gani turi kukiriyo ntabwo compre ku buzima abagabo yego bagabo sindokubesha reka dukomeze ndikiganira cacu duherukana nibaza ko mwari mufitanye indirimbo na Alvin Smith yitwa umufana boss impereye kuziwanyu byansure nubwo arizo zatumye ama inspiration ndaziyo yava mu muntu mugabo yukoranye n'umuririmbyi w'igihangange ho bumva uri fresh sana duherukana mumaze gukora indirimbo na Alvin Smith uno musi mukaba mufise hit song na Sat B bashanda basabye tubanze turirimba negato agenda yize murabizi mumfashe tubanze turirimba sawa twese turayiririmbana uvuze ko yize sawa mugaduhera kuri komsa ngorane okay tangura ahubwo wewe tangura wewe nyene yereka mfasha ahubwo je nkorokeremo ingoma za da okay comme ça chérie nana guru wa mbere mama jenda gufana sana la 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 oh Vazi cheka mama sogea karibu nami hebu kuja tucheze c'est ça oh my god iyo ndirimbo vraiment nabasabye mumbwire umuntu yanditse ndirimbo muri mwebwe batatu twese ni twese twayanditse twese muri batatu iyo ndirimbo iraryoshe sana après savoir gukorana indirimbo nemenye wowe warubibaza yuko ari umuntu umwe yanditse oya usanga ari nkanuze mbere kwanza wosanga ari atari nkamwe namwe mwayanditse usanga barabandikiye ntimubivuze reka ingene hitinga yuko batwandikiye nibisanzwe ntitworeka kubivuga nibisanzwe uko abantu bose barabandikira ubonye mbona byaranateye imbere arayikora indirimbo umuntu hama munsi akandika ati right hand by naka urumva kandi nimba woba wayiguza amahera yego
hama wewe urumva uba waranguye hama ukagenda kurondeza Ugenda kudandaza. numva bari fresh kandi nibisanzwe ntibituma utitwa umuririmbyi canke iki ariko twebwe kabisa ntituraruha n'ukuri turacendikira mistari Imisari ruzi imeze gutya. iracariyo Yes, igihe twakorana ikiganiro ubwa mbere mwari mwambwiye ko ewana muravuga ati ewana wewe rindira kidogo tuzogiye twakome hit. Yani igihe ndirimbo igisohoka canke itarasohoka wowe muri wowe wari wiyumva gute muri wewe indani handi kwa ndani wari umeze gute? Uvuga indirimbo twamaswe recording itarasohoka rero itarasohoka twaragize studio session indirimbo ihari narumva ko dufise igikorwa ciza tuzopresenta abantu bakumviriza narumva ko ari gikorwa nyene mvuga ati ndacishimiye kabisa ati nta kintu ndiko ndikanga naho uri umuririmbyi utoreka kugira ubwoba ati indirimbo ngira nsohore izokwakirwa gute je novuga vraiment nari ndi proud n'indirimbo iri mu gusohoka ya Y Music na Sabi. Yeah. MT. Yo. Ikibazo ntikiri kure yico ariko nshaka kumenya ngo umenye kuva ko hano d'abord na legend hama mu nyuma mugakorana igikorwa mukabona cakuze nko cakunze muri wowe wimvise imeze gute? Bon je naza yuko ni ikintu ca mbere novuga yuko nakiriye neza muri jewe ni ikintu navuga as team kabisa twishimiye urumva ava yuko kwanza novuga ubwa mbere tucyumva iyo nkuru tuja kuyikora tuja kuyisozera n'ubu iri hanze naza yuko it's a blessing kuri twebwe kabisa twarishimye novuga harabayemo gukanguka harabayemo umunezero urumva byose bicanze kabisa ariko byose bitugarukana ahandi twarishimye. Bon nshaka kugaruka ku kintu kimwe abantu bakunda gukorana indirimbo nkunze kubona mu baririmbyi ugasanga umuririmbyi mwakoranye indirimbo maybe kuko biriko Satubi no muri Jet kandi ari mu bantu bagoye kuronka. Yego. Hama ndavye imigenderanire yagumye hagati ya nyuma y'uko indirimbo isohoka. Mwebwe bigenda mwavyakiriye gute nk'aba artist bakiriko barazamuka? Bon je novuga rero Sabi kuba imigenderanire yari ihari nuko yavuga ati indirimbo yasohotse abapeti nta kubatererana ifoko nce ndabafasha n'ibindi bisigaye kugira indirimbo ishike kure arizo media tour promotion ibintu nyene vyo ku branding umuziki byose yarabidufashije ari naco gituma magumye mubona imigenderanire yacu ihari bizobandanya dufise concert tuzokora je vais bien mais ko muciye muri hakiri kare none turashabandanya no muzoguma muyibona Zegiti ndakubajije ibyo onye nuko nzi ko hari aba artiste benshi mushobora gukorana indirimbo hama ewana projet iheze video yamaze gusohoka biba biherengaho nyene ewana nta migenderanire ntaki ariko ndavye mwebwe na Satubi MT byari ibintu bimeze fresh vraiment kandi yakomeje kubagirira promotion basi dasanzwe. Yego. Hapa yuko nabo tumena mu gikorane ciwe muri concert en fait nkuko wabibonye en fait nkuko wabibonye ntiyadutereranye ngira nawe deja byari ibintu biri visible umva nta kintu cyo guhisha cyari gihari yagumye adusupportinga neza muri condition nziza niko no bivuga no kuvuga rero ntiyabaye muri babandi mukorana ikintu ngasha gutererana urasigara urimenya iki no ikintu cyose kijanye no gushikana umuziki kure yarakidufashije kandi neza turabigushimira cyane our legend Sabi be best brother MT we nawe nk'umu artiste kuko abantu ntibakira ibintu kumwe hari umuntu avuga ati yakoze ico yategerezwa n'undi avuga ati ewana jewe muri jewe like habako kantu ho gushima ko je maze kubona mwega mufise amachance bro abantu bose bamaze gukora indirimbo yaba Alvin sinababwira ingene yabafashije nyene ukumva byo muraryohe ingene yagiye abazamura muronye bigeze kuri Satubi naho mwega mwavyakire gute muri mwebwe twebwe amachance ubwa mbere uvuga urazi yuko je ndi umupasteur nawe kubwiye turasenga sawa kandi n'abandi baririmbye mwese ni muje murasenga mwese umviriza mes frères et sœurs mwabaririmbye muje murasenga kugira ngo ibintu byanyu bije mu Imana wejeje kuvuga ngo igikorane ucuvuga ngo
ngo igiteramo none erega nawe watakaye hari akantu uvuze ngaho hantu hari umu artiste twari kumwe hirya hanze bro yarafukanye mu modoka arasenga ndavuga ati come on iwana arasenga nyine none je ahubwo reka ngire kumbwira abantu hari ibintu bihaye baba umenga none twebwe abasanga natwe apare y'ubwo buririmbyi turabana kandi muririmba indirimbo z'isi none Imana yose y'isi igiye guhimbaza Imana nayo n'isi n'isi kandi ari Imana Imana yandika isonga erega none muri studio bijya aba producer bakoresha mu muziki nivyo nabo nyene bakoresha ahubwo bitandukanye mu majambo mwebwe rero mwamamaza isi abandi nabo bakamamaza wowe wigeze wumva Yesu kijya gihe cyose yatembeye hari amasonga yigeze asohoka yiwe ntibibaho none yasohoye rero twebwe ahubwo twahisemo gutandukanye ariko twese dusanga Imana kandi twese turabana b'Imana kandi turasenga ico nico rero umuziki tukora nk'akazi kujya uzinduka umva none urashobora gusanga umuririmbyi bamufata nk'uko umengo n'umupagani gusumba ujya muntu yirirwa muri azinduka muri gusenga akaca kuri bata gusomesha abantu rero ntaba ariko arabiba ariko kubera wewe umengo abari mu kazi natwe rero akazi kiwacu nukuririmbira ivyo vy'isi none wumva dutaniye no jyaho kuri bata muri mu kazi mwe twese rero turabana b'Imana ivyo rero bavuga ngo ntidusenga man twe turasenga hama utirewe byavuye mu gusenga mu masengesho yawe cyane tunasari ndo ariko irumva ibikorwa ivyo ukwemera kujana n'ibikorwa niko bavuga rero nibaza yuko ubwa mbere harimo novuga yuko harimo power ya management hama ubwa kabiri nibaza yuko nabo nyene baba bumvise power y'igikorwa twakoze bakaba proud naco bakavuga ati iki kintu nico gushigikira cyane hama ikindi naco novuga sat kabisa ari humble cyane ari humble vraiment n'umuntu mukoranye atakwikura basi atakwereka yuko nengara hariho abo mukorana ukamengo baragusunitse barakubwiye ati ngejeje ariko sat n'umuntu kabisa bandanya kwereka yuko igikorwa mu bandanya mu gipushinga donc mukoranye nabishaka no muri studio session arakwereka yuko ari nyene bari umukozi twakoze indirimbo nyinshi irya joro kwita twatashe twinje 20h dutaha 5h urumva twari kodinze indirimbo zishika 3 iryo joro ariko ijya komsa tugakora imwe tukavuga wapi akavuga ati kabisi turabashikira man urumva tugakora iyindi tugakora n'iyindi urumva numva n'umukozi kandi urumva abashaka yuko ibintu bigenda neza ku murongo none bazana niyo mpamvu hama Narvin nawe nuko nyene yaradufashije turanamushimira cyane nawe okay hari ikindi kintu kimwe ikibazo nagize kuko navuga pase muri ko performing kuri stage ari ibintu bimeze vraiment fresh nkaho ngo mwarabimenyereye ndashaka kumenya ndazi ko ni indirimbo imwe canke amakora bamaze gukora ni imwe muzabugururiye kijya muryango mbwira umunsi rero igikorane byari bimeze gute vraiment ugikorane none sigikorane nigikorane tu umunsi w'igikorane okay umunsi wa concert wasi ya Dramati d'abord ari kibazo kimwe fisi tukibona affiche isohoka ntimwari muriko ariko après un moment tubonye concert iri mu kuba nibaza ko umunsi umwe imbere tubona barabashizeko imisi ibiri imbere tubona barashizeko byari bimeze gute muri mwege mucibona ko muzo performinga muri dramatic concert bon jewe ndakanda kunganire nubwo utaranavuga reka ndagutangurire basi nawe ucumfatirira sivyo asha gufatisha urabona rero urabona jewe nibaza yuko ujya munsi ubwa mbere twarabimenye ava yuko affichage isohoka bari babitubwiye baratubwira ati kubera urumva baramuvugishije manager yego baravuga ati mwana gute bazoze guperforminga ubwo rero arabitubwira hama baja mu byo gukora cover yego niyo ubwa mbere so twari twabimenye ariko tuvyumva twaravyishimiye urumva kubera novuga yuko ni big stage ya mbere twari tugiye ko yego as well music ni big stage kabisa twari tugiye ko
by the way twari tumaze kuja muri BMA ariko navuga yuko ijyanye yari boni yari y'abafana basi ntawo uvuga yuko yari big stage urumva bariko barabaha ama award yabo byari vyabene vyo tu ariko hajya twaronse akajyo ko kubona abantu hawo muziki wacu bawakiriye abantu bavuye ahantu hatandukanye nibaze yuko navyo twarabishimye cyane tunamushimira drama mukuru wacu kuba yaratwiyumviriye ko yubahwe cyane twarabonye novuga ko hari ikintu twize murabonye je ndabizi ikintu cambere catango ari none amaze imyaka mu muziki wanashaka twosha no ewana mu bantu hariho abamoni ya Fleur batogera ryambere bagiye kuri stage kuririmba guperforminga turabona bazevane n'abandi bari bahari hajya hanye ucumva dabo kuri affiche ukibona kuri affiche bavuga ati genzo performing shambwira urya munsi ugeze imbere y'abajya abantu ntiyumve ati mbibasha nsubira inyuma je bigende gute bon je novuga niyo yari big stage tugiye ko nini hiya mugabo big rero big mugabo mu muziki rero kuntu biba bimeze iyo ugerageje gutera intambwe gatoya ibindi biza biraza bukebuke no kuvuga namba namaze kuja kuri public y'abantu nk'amajana 9 dufate kuko nari kuri stage y'abantu nk'amajana nka 9 igitega muri Jerusalem hotel hajya ntibashika barashika nibuka neza ariko nibaza yuko barashika ni estimation no kuvuga ntibyangoye cyane ntibyatugoye cyane kubera twari tumaze ubwa mbere twari tugiye kuri stage cyambere na mbere yari nk'inshuro nk'iya 4 gutyoye urumva nivyo niko ndakubwira rero karaga yari step yongeye muzo twe tumaze kugira cyo gituma tabwoba bwa cyane bwahabaye ucura ushamubwira escalier uri kuri rudugu uvuga ati jengeye guperforminga ntaho wigeze wumva muri we sinzi ko wabonye na performance yacu twinjanye vibe ahubwo je mbwira mwanyoye ikigabara nta kintu na kimwe kweri nta kintu na kimwe yani ntumbesha ari ibintu mwanyoye zari vibe naturelle ziwacu kandi rero nyene MT yani yaramunyoye mujya kose yaragonyoye ahubwo nanje ndashaka kumenya ikintu yari yafashe ko kabisa jewe umupeti twaragiye nawe yaragenda hariya ku mabavre jewe ariho biboro twize abadansi bari bamaze iminsi batwigisha tugiye tuza performing neza ari biboro twamanika nukuri ko Imana atampunyoye kweri kandi kuri stage hajya niko nambaye itimba nyene tu nciye nikawusha ubundi bwo je naimve umupeti umva no ko je novuga yari yagize yari yiteguye kabisa kuvuga narashitse mbona baduhamagaye abadanseri nibo batangwa imbere batanga vibe camvuga rero ninagenda kuri stage nsinziriye nza kuba ngiye kwica ibintu urumva yagiye nka Michael Jackson camvuga ati neza kugenda mfise vibe mbona abafana bafise urumva tubona ko umunyura camvuga ati ife yuko ngenda ntwara na energy nta bintu byo gusinzira none mutikumengo byaramubaje basimusaye pardon inde wewe kubona kumengo byaramubaje yarega no je naye guheranwa nanje namuhonyoye mu modoka okay murahejeje feedback yari imeze gute mbega mu bafana cyangwa mu bantu bariko barabakurikirana ujya munsi byari bimeze gute muri rusangi abantu babonye ingene mu performinga mwabyakiriye gute abantu bavyakiriye gute muravye n'ingene mwari mwege ariko muba muvyiteze bien sûr ariko nuko abantu bavyakira rero iyo uriko aronka ama feedback niyo menye ngo vyakiriwe gute bivanye n'ingene mwari muvyiteze n'ingene mwabibonye mubona abantu bavyakiriye gute bon twebwe uko ubwa mbere uko twari tuvyiteze navuga yuko siko twabisanze kubera ubwa mbere novuga yuko ni nka yavuze y'igitega ariko bon novuga yuko igitega ijyaye tuhere organize muri isama iheze novuga yuko ntaho yari huriye ijya nayo urumva novuga yuko ni big stage kabisa big stage kweli yari ko abantu nyene novuga noneho na performance zabo ziravyerekana naho yabereye urumva kuja no kumahera yari hishwa kugira binjire navuga ko vya bintu bikomeye rero rero hariho difference kabisa nubwo atari nini cyane hama rero twebwe ubwa mbere
twari tugiye tuvuga ati tugiye kuraba how abantu bakiriye indirimbo zacu, how bamwe batubwira kuri YouTube ngo urumva ngo turabakunda cyane, turakunda ibikorwa vyanyu, bamwe dupostinze afishe bavuga ati ngo nosiba ngwaye, urumva ati mbe none bawe ko baratubesha cyane ariko finally twasanze nyine nivyo kabisa, haraje abantu turanabashimiye, twasanze abajama batwiteguriye bafite n'amadrapo yanditse ko YM music, urumva ahubwo nyine aho ukiraho hari abantu bagenda bidoga ngo like bamaze kubona iyo muririmbyi agiye kuri stage kujya bafana baba bari ku ruhande avuga ati twe twaje gufana muririmbyi wari wese muririmbyi wacu. Yego, hano bavuga ko bagiye abantu arabo baba bahenze amafaranga kugira baze. Yego, ese kuri mwebwe nta mwari mwahembye mutubwije nawe ugerageje kuraba umwanya basohoye ijya afishe. Yego, umbwira yuko uba wahamagara abantu nkabajya hose ukabaha amahera abantu nkabajya bose ukabarihira n'amatike bakariya oya, ahubwo twebwe nasanze dufise abantu bacu kandi natwe navyo twari twiteze kubera tugishira kuri afishe hace aba bantu babitubwiye natwe haki batubwiye yuko baciye baja hamwe baravuga ati kabisa dutegereza kugenda kuba vibing indirimbo zabo ko turabakunda, barakreana bijya bintu vy'amadrapo baraza barasara kabisa, naze turaryoherwa cyane, vyaraturyoheye nyene twumvise twishimye. Rero niyo mpamvu mvuga ndi uko twari tuvyiteze siko twabisanze. Hama feedback abantu bose bavuga kabisa ati ari ubwa mbere n'ukuri mwatwitse nuvuga benshi bavuze uko kwita nta n'utuntu tumwe twohindura canke ntitworeka kwiga, urumva natwo tuzodukorera ko ni fresh. Mugajemba nkeneye kumenya abafana nk'abajya vraiment tende basabye basi mube mubarondera mu nyuma mufume mubereka mugiriye like muhokonese hariho groupe ya WhatsApp. Wow, ariko ntayirimo kandi mufana wanyu arimo muri bajya amadrapo cyangwa bebe ko bafana iyo idea yaciza iyo idea yaciza kubera bijya bintu rujya rukundo twabonye bijya bintu turavuga ati noneho rero dushizeho nka groupe bari sawa, kubera wowe uravuye muhira uriteguye uravuga ati jewe ngiye kwipima, urumva ndaza kwiririmbana nta public nini ya ndaronka mvuga ati ndaza ngo kumena canke iki tireka juste ngende nda public yanje ngene abajya abakeya mfise ti ngenda baryohere, urumva ngende numvize indirimbo zanje mu bantu mbe zigeze zihagaze gute. Hama ugashusanga abantu bazanya amadrapo ibaze vraiment yanditse ku YM music abantu benshi kuko tuvuye no kuri stage baciye basaba baje ba security turashobora no kuri kuronka YM music baraza kutubarira turagenda badufata ama video baryohewe turaryoherwa sana. Nk'umuntu nka jewe de ma part nararyohewe cyane kubona abantu bakoze amadrapo ya YM music. Que ça veut dire que ibintu tuba turiko turakora ari ibintu bishikira harimo abantu bishikira bakabivibinga bakabiryohererwa, kuko sino kumva umuntu afashe arisha 200 vy'iwawe yakoresheje idrapo yakoresheje ibintu byose ama déplacement kaza gukuraba mani. Big shout out umuntu wese yari hajyaye kubafana, turabashimiye cyane kweri bimwe bivuye ku mutima kabisa. Bijya bintu nta muntu novuga kuri twebwe yo kwitega ikintu nka kijyaye. Nukuri jewe naje mpagaze ku ruhande rwanyu, sinova ngo ndumufana ariko murazi ko ndabakunda kandi cyane. Naje maze kubona bijye bintu noneho narumvise ndege ndavuga ati vraiment hari abantu bazi kwerekana urukundo mwe n'abagenewe tuba dukeneye mu bisanzwe mu buzima. Iyo ukora ikintu ukabona hari umuntu ariko gusapotinga ku ruhande biba bimeze fresh. Antuka nitwobimara ivyo tuko turavuga n'ibintu byinshi kandi byiza byubaka. Ndashaka ko dushikira kuri iki kintu naco. Muravye ingene muriko muraza byanse mukaza muriko mu performinga kuri stage komeye hamwe no muri wa Satubi Legend. Navyo muvyakira gute kuko ababizi benshi hariya kuri gera haramatse ko amafishe ahantu henshi bige navyo muvyakira gute mu bintu muriko muraza nawe?
bon novuga yuko ni ya blessing gumi ingaruka nyene nibaza yuko mukuru wacu nkuko twabivuze aguma adufata mu mugongo aguma dushigikira ni bimwe twavuga ati urumva mukoranye ntashobora na kurekura niba umuntu aguma gufashe nyene akagufata ukuboko akavuga ati reka ndakwereke nyene ndakwereke amasite kubera novuga yuko nta numwe atazi yuko ni mu legend azi inzira nyinshi azi ibintu vyinshi amaze guhura n'ibintu vyinshi rero navuga yuko ni yantu zenye ni yawe yo gupushinga abo bakoranye rero navyo twaravyishimiye cyane navuga yuko mbere iryafishaje akidu ikoya twaruze dusaba amapicha twe twibaza ati ni nk'ikiganiro ni nk'iradio kanaka tugiye gukora comedy tour ego urumva turagenda kwifotoza mu nyuma cya turungikira irya fish none twarakangutse turavuga kabisa musaza aratublessinze kweli kabisa urumva yo turanamushimira tumaze kubimushimira kenshi hama rero kindi tubasaba abantu nabo bazoze badutire nukuri kujya baba kuri source dinire mbabarira bazoze ibintu bibereye hariya mino yabana bari fresh yego nibaza yuko bafana bacu bintu mutwandikira mu ma message no ma commentaire muzobishitse muze kumpa jewe link ndashire muri group yan uri kuraba ibyabereye kuri source dinire après bajya abantu baje kuba supportinga kuri source dinire ukabona rero sasa show yo muri Gira Plaza hagerero sasa haba hari abafana batandukanye nabo kuri source dinire dushaka tuvyemezanye hajya kuri Gera haza abantu bafise vibes noneho bishangije ukibona noneho afishe ya Mutama Satbi wumvise gute wowe muri wowe vraiment bon je rero novuga ahubwo ngira ntivyari kuntangaza iyo itaba surprise no kuvuga naratangaye cyane kubera nari naherutse bavuga ngo mugende mwifotoze ngo amafoto iki hagiyana ya cover iki mugabo nari kuri Instagram nta nivyo narinzi nza mbona irya cover ncana umirwa mu bandi cyangwa ati umusaza noneho rero aratublessinze ijya niwe ikomeye cyane yo gupromotinga umuziki cyane bro kuvuga comme ça tuzoyigira haize ukwezi kumwe isohotse yego tuzoyiperforminga haize ukwezi kumwe isohotse no kuvuga hari abantu benshi batayizi bazoyimenyeraho urumva bazoyikunda biboneka neza yuko ari indirimbo nawe nyene yishimiye aravuga ati indirimbo yogira kure vyo bakamaro ku gihugu ku bana b'igihugu that's why Jenny bazo biba yaragize nabijyaye akavuga ati abapeti reka ndabashire muri je vais bientôt ibikorwa birakomeza muri YM Music ariko kinikabe gusubiye ora mu journalist cyamwakora no rero ndaguma ndamuraba nkavuga nti Y canke mena ye iyo timu yanyu ubundi iranagoye twebwe abafana muba muriko muratugora cyane bagaba ko tuba amashuri menshi urabyumva inyuma rero sasa ndazi ko muri mu kuruha kwinshi haba mu gutegura haba reka rero tubabaza ikibazo kimwe hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo umwaka urangire mbega aho bari bafunga amaboko muri YM Music yego irahari abafana bayirindire kabisa yego tuzobamenyesha bazoyibona turi kumwe kubera novuga yuko abantu benshi barayirindiranye igishika benshi nyuma y'umufana turi kumwe na Arvin Smith na Komsa turi kumwe na Satpi benshi bagumye bavuga ati none bakeneye kubabona muri turashaka naho yego ariko turavise izindi za mbere turi babiri ariko sinzi ko zitabashimishije maybe bashaka kumva ukuntu aho tugeze reka ndakubwira wanagera inotes canke n'undi mustare wese uzumve dinoji hari indirimbo yasohotse ravuwa pase ariko agira utuntu nabwo nengo muri inoji ariko ko ariko yigeze kubigira kandi iyo ndirimbo ntayo turafata umenye kandi nazo uzofata uvuga ngo umuririmbyi arakora hagira hano yatangura kuzamuka niko ndabanka akaroro nka Music hariyo indirimbo baririmbye kera tutaba tuzi mugabo kuva basohoye za ndirimbo zikaze bagiye bashiramwo za Mologo za Berisima n'izindi zose antuka izizi nyuma zose wihutira kuyimenya rero na YM Music nibaza ko après avoir
ndangana bandanye mu gifaransa mugani musako turi abarundi inyuma yo ko indirimbo umufana na Alvin Smith abantu bakayikunda inyuma yo ko na Satbi indirimbo Coms abantu bakayikunda nibaza ko inyuma y'indirimbo zose muzokwakira zizoririmbwa neza kandi ego ya nico nako ndavuga rero nibaturindire tuzobamenyesha kabisa kuko baradushaka baravuga ati kabisa ubu tubashaka atari korabo turashaka muri babiri c'est vrai ya rero barindire ikurikira kabisa byarabaye nuvuga yuko yabaye certified ni twebwe tuzoririmbana hama mu nyuma collabo zirahari murakeneye aba Queen Video ego cyane nashaka kubasaba ngo nzuze kubabera mu Queen Video mu ndirimbo izokurikira akosa gahemo washatse ndiko ndabahema nukuri karibu cyane rero none kandi ndoshana nawe ntangorane nimwe kabisa uzocugira iki ntangorane nimwe tuzotambara uzochugirana na yani ni fresh kabisa ariko vraiment pourquoi vous êtes comme ça twizere ko inyuma imbere ko urangira abafana murazi ko iyo mwabwiye ikintu ntimugikore barabakatira twizere ko ibyo muvuga rukuri funga mwaka ihari mwene wacu bagire unyunganira basi mwunganira funga mwaka nishobora kubura dufite ibikorwa byinshi by'istoke noneho rero niba turindire tubahereze funga mwaka hama passporting rero se bagumye basaba ngo bashakiye twenyene kare twibaye ntangora December Neko kumengu mani ushaka umenga ucuba kubita wewe. Oyayi uze kubera ariko sibo babisavye none. Atubibaye. Kubadi Mwabonye umupeti ubu twa. Shatse kuviva. Tushakwa abasanindo. Shatse kuviva vibe yabo. Bamwavuga ngo zana ngo yamwenyene iki. Kare tuyibaye. Oya umviriza umupeti miko muramwumva ukuntu abafana. Uko muramwumva ukuntu yababiki ibintu byiza bishaje. Bibaze vraiment. Mwese bomwe simwe mwabidusavye. Mwene murindire muzo. Handitse ngo muzunu. Tuzumigwa handitse ngo tuzokumigwa. Anyway, reka jewe imbere ko ndangiza ikiganiro. Nagwe kubabwira vraiment ko hari sana. Yobona no murarenze. Mukomeze kurenga muze murenge ni wanyu mubyumva muzi indirimbo ziryoshe cyane igisigaye don't give up bezami ntimuze mucika intege muze mugo mukundana izimano z'umuntu akuze z'umuvyeyi muze mugo mukundana ibisigaye ndazi ko uyu mwaka utararangira muzabona ibintu byose byahindutse muri team yayo kandi twizere ko umwaka muzo utangura ewana n'ibindi bintu by'ibisazi sana. Murakoze cyane natwe turabashimiye ku manuro hama namwe mandanye mudushigikira mwakoze kandi abakonzi ba Hagati mwakoze kudukwirikirana mwari kumwe na YM Music 257 niko bavuga mu Kirundi hama ngo iri zina ngo rirakunda kubagora abantu benshi oya n'amashure ega biragoye bagabo ariko reka basi tugerageze kugira mu bisanzwe hari impamvu Y ari ukuntu abantu benshi batayigira cyane mu Congereza ego ya hama basi ni ye na me canke YM ayogana ngo ye na me nabyo ntibijanye ni fresh ye na me nimumva bazi umutima oya turabarundi ni reka tubabwire mu Kirundi yego ye na me sawa no mu Giswahili turababwira ni fresh ndabashimiye cyane rero mwakoze namwe turabashimiye cyane Hagati muri abantu bacu twebwe ngaha turi novuga yuko ni nko muhira nubwo mudemo yaramaze iminsi yatujya amakona byo minyone tukamurondera turabakumbuye muri yaga tubavugisha kanka gusa uyu munsi Imana yabikoze twavuganye kabisa murabona yuko hari niho mwijoro ntibaryama abantu bo muri yaga ndaki tuguma turondera ibintu ntibaryama no ku matara no mwijoro baguma bakoze gahunda no gukora yego no kuri sindobabesha rero mwakoze cyane kubana natwe turabakunda cyane ntimuzosibire 6 December muri Je vais bien toi tuzoba turi kumwe na King Sat tuzoba turi kumwe na Lino G na Monia Fleur n'abandi basani n'aba MC n'aba DJ bahatari rero karibu cyane tubicisha umunezero bon yene wakoze ndabashimiye cyane namwe mwakoze
Turakunda gose. ariko umuhungu arafise ukuntu agenda aragabanura volume canke Ibyo akaduga ntafatangira biraregeye. ingorane biba bivyutse nibyo. Ciao ciao guys, mwakoze cyane, big up sana.